guca usama atakibazo na gitoyi ukagenda ku mwana ukamubyara atakibazo na gitoyi muga consultation préconceptionnelle ukaja kwa muganga mubwira ati burya rero nshaka jewe kuzogira iki kuzokwibaruka kushaka kuzotwara imbanyi nk'ukorero bafite nk'umugera basida bashaka guca kugira ati burya rero ni vyiza yuko wandufata imiti kugira ngo charge virale yawe ibe non détectable n'ufite charge virale détectable adasama arasama muga ni vyiza yuko uja gusama uwo mugera wawe ari mukeyi cyane mu maraso no hanura niyo kuza barasuzumisha imbanyi ku gihe bababwiriye ntibarindire yuko haza ikibazo. Jewe nitwa muganga Mutoni Herve ora mu bitaro bya Prince Legent Charles mu gisata mbere kwakira abavyeyi gisata kabone na jewe nyene tegefara mino minsi cyo kwakira abavyeyi n'izindi ndwara abavyeyi bibungenze n'abatibungenze bashobora kugira cyo twokwita service de gynéco-obstétrique. Ego mu kazi cyane tuko dumbajije kugira ico nishuye itariki ya 30 y'ukwezi turangije ku8 umuyobozi niwe yampamagaye ambaza ansaba yuko noshobora kwishura ibibazo bimwe bijanye n'ingene twakira abakenyezi ngaha ku bitaro bya Prince Legent Charles. Kuki kwa dumajije rero kujanye n'ibipimo dushaka kuba dukorera abavyeyi bibungenze imbere yuko bibaruka bibungenze. Ibipimo bya mbere nyamukuru ni ibipimo by'amaraso. Barafata amaraso inshuro zitatu kwitrimestre kugira ngo barabe by'ukuri yuko amagara y'umuvyeyi ameze. Ibyo kenshi dukunda kuraba nibiki barabaraba yuko ico bikuta numeration baraba ko bafite hemoglobine ikwiye canke atatundi tubazo bafise mu maraso bakaraba ibijanye n'amapfigo yiwe bakarabona cyane izi ndwara zandukira nk'umugera wa sida bakaraba indwara za hepatite B na C cyane bakaraba syphilis bakaraba na toxoplasmose. Ivyo kenshi babigira inshuro zitatu kwitrimestre ibyo ni vyiza yuko umuvyeyi aba yabikoresheje kandi ni vyiza yuko kwitrimestre umuvyeyi agirisha na ecography bakamurika mu nda bakaraba yuko ingene umwana ameze kwitrimestre eka mbere baragira n'ibipimo byo mu mukoyo. Ego muri rusange n'ivyo bipimo nyamukuru baraba ibipimo byo mu maraso bakandi bakaraba yuko atangwara zandukira afise kwitrimestre. Akamaro kanini cyane gose nk'akarorero kwizo ndwara zandukira iyo basanze umuvyeyi ayifise hari imiti bamushirako kugira ngo umwana azovuke tugabanye possibility z'uko umwana ashobora kuzokwandura ariko aravuka. Kandi iyo bisanze umuvyeyi afise ico kibazo umuvyeyi afise indwara yandukira birafasha yuko nyinawe birafasha mu gukurikirana umuvyeyi kugira ngo baze bakingira umwana ntaziyandure iyo ndwara ariko aravuka mu kuraba uburyo bwiza bubereye bwo kwibaruka. Kandi binasubiye iyo nk'akaroro nk'ibyo by'amaraso baraba yuko umuvyeyi afite amaraso akwiye mu mubiri. Iyo umuvyeyi afite amaraso akwiye mu mubiri birafite n'ingaruka mbi ku muvyeyi, naco gituma bisaba ko umuntu babikurikirana ku munsi kugira ngo ahari akabazo bagakosora kugira ngo umwana ntagire ikibazo. Indwara dukunda kubona ku bavyeyi bibungenze ni ikibazo numva cyo bakigoye cyane kwishura. Mwombarira ubwoko bw'indwara zarizo kuko ari indwara zijyanye n'imbanyi n'indwara zisanzwe umuntu asanzwe afise mugabo ntigira amenye yuko asanzwe afise. Mugabo kenshi nk'akarorero dushaka gusanga nk'umuvyeyi afise indwara bita ukugabanuka kw'amaraso muri we bita anemie. Iyo ico kibazo gihari baragikosora bigakunda. Hariho na rimwe harabo dusanga bafise byamugero wa sida atazo yarazi mico gihe tumushaka kumite kugira ngo turabe yuko bizokunda kazovyara ubukari bwo mugera kwerakunguze cyane. Ego hariho n'izindi ndwara za toxoplasmose turazivore dusanzwe tuzifise mugabo kandi hariho n'izindi ndwara zitandukira umuvyeyi ashobora kugira nka malaria ibyo bita menace d'accouchement prématuré
ivyo bita preeclampsia. Ivyo byose ni ingwara tuvyo tumenya hakiri kare, umuvyeyi aja ku miti akavugwa kandi bigafata intumbero nziza, ntagire ikibazo na kimwe umwana agira. Ikibazo dukunda guhura naco cane n'abavyeyi batazi akamaro ko gusuzumisha imbanyi. Urasanga nk'umuntu araje giturumbuka aje agira vyare, haziye imisi ngahe kwira vyare, aza afise ikibazo. Hari abaza bariko barava amaraso, hari n'abaza abana babapfiriyemwo kubera ibibazo yageragira ntabimenye, hari abaza afise izo ngwara nyene zandukira namye mvuga, izo ngwara zandukira namye mvuga, mugo ugasanga ntigeze aje gupimisha ahantu na hamwe, kandi hari amavuriro mato mato ya leta makuru musanze muzi yuko abavyeyi bibungenze bavugwa ku buntu. Ikindi kibazo dukunda guhura naco, hari igihe usanga hari nk'ibipimo novuga ati biri plus specialisé badashobora kuronka kubera yuko era mikoro make. Ibyo bishika mu gihe ico gipimo mu ivuriro rya leta kiba kidahari. Nico gihe rero iyo kiba kidahari, murumva yuko afite mikoro make biramugora. Mu gihe ingorane nyamukuru cyane duhura nayo ni yuko abavyeyi batazi batarabigisha cane gose kubijanye no gukurikirana imbanyi ku munsi. Kenshi baza ari uko bafite ikibazo ari uko baba barahanze. Mwico gihe rero bica bitugora nk'abajeje amagara yabyo, kubera yuko ari igihe kenshi akaza byamaze kononekera cane, twokwita de complication, akaba arico gituma aza kwa muganga. Mu bisanzwe ni vyiza yuko umugwayi akurikiranwa n'umuganga umwe wenyine aba yihitiyemwo. Si vyiza yuko umugwayi aza arahindagura abaganga, ahindagura ibitaro. Uwo muganga we karamukurikirana avuga ati jewe ngarukiriza ngaha biba vyiza ugiye hariya canke hariya tujye kuraba muganga naka uburyo afite ubundi buhinga andusha, biba vya kurusha. Kuko uno munsi ugiye kuri A ejo ukaja kuri B ejo kuja kuri C, bose usanga baguma ari hahandi kuri ya ntambwe ya mbere badaheza bagira iki, baje muri site logique y'ibintu bigenda biduga. Mu gifite umuganga umwe batoye umuganga umwe ati je nshaka gukurikirana na naka, aragukurikirana yabona ikibazo adashobora gukemura, akavuga ati genda mu bitaro kanaka, genda kwa muganga naka, ujya iki kibazo aragikemuye. Waheze naho nyene gatwa kugaruka kuri wa wundi bute hahandi byagenze bityo nyene, mukaja muri iyo site logique gukurikirana n'umuntu umwe. Kuko kenshi hari igihe ibyo uvuga uno munsi ejo ugarutse atari vyiza kuvuga. Mugabo we kuba muganga umwe nawe nyene maja muri site logique akagukurikirana neza kurusha aho ukukuza urahindurika. Ikindi kintu nyamukuru gikomeye cyane nuko umugwayi agenda kuvugwa ahantu yiyumvamwo wenyene, apana ahantu wenyene bamutegetse nakoze. Akajambo cyane notererwa abavyeyi bibungenze n'abitegura kwibungenga no bica mu migwi itatu. Umugwi wa mbere hari umuco wacu mu Burundi tudakunda gukora, ni cyo kwita consultation préconceptionnelle. Ukaja kwa muganga umubwira ati rero nshaka jewe kuzogira iki, kuzokwibaruka, gushaka kuzotwara imbanyi. Ico kintu kumuco ngaho iwacu Burundi nta kiriwe na gatoya, nta kiriyo. Umugabo cyari ikintu ciza cyane y'abantu bo bakigize, kubera yuko bashobora kuraba amatest de compatibilité ingene bimeze, bakambeka mbere bakanasuzana n'amagara y'umuvyeyi muri rusangi ingene ameze. Nk'akarorero nk'ubasanze ushaka kuzokwibungenga bugasanga nk'akarorero urafite nk'umugera wa sida, bashobora guca kugira ati burya rero ni vyiza yuko wandi ufata imiti kugira ngo charge virale yawe ibe non detectable. Mwico gihe urashobora guca usama atakibazo na gitoyi, ukagenda kumwana ukamuvyara atakibazo na gitoyi. Mugaso kuvuga yuko n'ufite charge virale detectable adasama, arasama. Muga ni vyiza yuko uja gusama uwo mugera wawe ari mukeyi cyane mu maraso. Ikindi kigira kabiri, ikindi kinaco nababwira ni yo kwirukira incanco. Ari incanco basaba abavyeyi cyane kugira ngo babakingire ingwara zitandukanye, za tetanosi, za malaria. Ibyo byose babigira hehe? Mu mavuriro mato mato ya leta. Izo ncanco barazitanga ku buntu. Ikindi naco nohanura ni yo kuza barasuzumisha imbanyi ku gihe bababwiriye, ntibarindire yuko haza ikibazo. Ikigira gatatu cyanyuma nohanura abavyeyi ni gutandukanya imbyaro. Ikibazo cyo gutandukanya imbyaro kiracari ikibazo ngaho iwacu Burundi. Barakwiye by'ukuri abantu bo bigisha bakumva dufashijwe n'abantu bose, umuntu wese agira icyo aterereye mu vyajejwe, urabajije mugara y'abantu, uri n'abihebeye, uri n'abajejwe
abanyamasengero n'abanye bafite ikintu kininiya boterera mu byo byo gutandukanya imbyaro kuko n'ikibazo kininiya nkora guhura naco. Murakoze cyane nandi abakengukiye cyane nejo bundi bikunze kazi bacu tuganire dusangira ikiyago cy'ukuntu twoteza amagara y'abavyeyi bibungenze ikambere ni muri rusangi kugira ngo twese umwe wese ahari ashobora kwica aterere kugira ngo umucacu kiratera imbere mu mpande zose. Murakoze.